ndagenda kwigurira impuzu kandi nkaja kuri interinete nkaraba izigezweho. Harageze n'igihe bampaye ipete rya letena, niryo nabaye code mobilité. Hanya kabonetse ndateka, haba ku isoko ndagenda nkisumira ico nshaka. Je nakunda udukorwa tw'umuhira, cyane cyane nakunda kurima. Nk'ubu unye mvuye ku ishure nararima n'umuci, narashobora gutera ibigori nkabivomera. Hanyuma ndi umuntu yakunda isuku, narumva nkunda ko muhira hoba hakubuye. Jewe natanguye umwaka wa mbere w'ishure, nawe ahejeje umwaka wa gatandatu yagiye mu w'indwi. Twamenyanye mu gihe c'amagume yateye niga mpejeje umwaka w'indwi mu Ruyigi. Hama batubwira ko mu Kibimba hari hafi iwacu lycée Kibimba ko bagomba gusaba yugurure abanyeshuri bige. Catubwira ko hari ahantu hari umuntu yitwa Medi ariko arandika abanyeshuri kugira basubire ku ishuri. Uwo Medi yari mukuru we, hama turagenda na mukuru wanje kwandikisha kwa Medi. Umucanci wanje niwe yatwanditse, si Medi yatwanditse. Nibaza ko mu kwandika ngira ntiyaraba ku rupapuro, aba ariko arandika baribo ngira yandika ariko araraba abaje kwandikisha. Numva ko twamenyanye kera aho hari 94. Hari umwanya nabaye kwa nyokuru hafi iwabo, akaza gutembera kwa nyokuru. Jewe nibaza ko aje kuramutsa abamarume, kubera ndamubonye n'ukuntu yangana, ntabona ko ateje aje kuramutsa. Ntamuherekeza nkamushikana nyene kunyugaro ngari ko kera bayivuga. Muga ibijanye nuko tuzobana canke tuzogira gute aho nitwabishikako, mugabo wewe usanga ku mutima vyariyo, kubera ugukurira agusumvya ubwenge n'amayeri. Nyuma canyandikira iketa ambwira ko kw'ishure kuri kaminuza babateye. Hanyuma caragenda, urukundo ruva mu biganiro. Yagumye anyandikira, ndahava nanjye ndamwishura. Maze kumwishura mbandugura imiryango. Turabona amafoto muri ahantu mw'ishyamba mwahurira. Amafoto nayo mwabonye hari yaravuye Karusi agiye mu Kibira, hari mu mwaka w'1996. Ico gihe twarahuye turi kumwe na mama wiwe n'abandi bo mu muryango nyene turamukanya. Muga tuzi ko dusaba kubonana, impuzu bazatanguye gusamirana, mwese yiruka agenda kwiwe. Niga kuri Esta mu 1998 niho nabona irindi kete, niho nabaza ko bikunda ko ushaka kujayo. Ndamusanga iyo hari Makamba, ndabona ingene babayeho, numva nanje umengo nobafasha urwo rugamba. Ari nk'amasasu bakeneye twaratwara, ari nk'impuzu umwambaro wa gisoda twarawutwara, kubera twumva ko urwo rugamba rw'iwacu twese. Hageze igihe nanjye numva umengo nogira umwimenyerezo wa gisirikare. Harageze n'igihe bampaye ipete rya letena, niryo nabaye code mobilité. Hariho gufasha abatamakazi bageze mu zabukuru, hariho gufasha abagwaruka rukeneye kwiteza imbere. Turafise n'umugambi wo kugira ishuri, hariho iryo turubaka. Mugabo hanini nabonye ko amagara y'abantu niwo mushinga wa vyose. Ndagenda kwigurira impuzu canke nkagenda mu butike kana kakwigurira igikoresho cyo mu nzu. Hari ababona niyambara irori bakibaza ati uwo muhumure nawe ariko ahumura yambara amarori. Jaga amarori nayambaye kuva kera, wanashaka sinayamaso gusa. Eka ndafise ifoto afise imyaka 15, ndi umuntu aronka akaryo ko kujabuka imbibe nkasuma, kandi nkaja kuri interinete nkaraba izigezweho. Je ndabafata nk'abavyeyi banje.
ndabafata nk'abo mpanuza ijambo uwo ntarashobora kuronka ni muka perezida w'Imicombero nawe ndizera ko tuzobonana.